Nitwa Ndikumana Desire, nkaba nkora aka kazi k'iwacu hanyene mu Burundi k'ibirato. Ikemwo amahinguriro mato mato twagiye hamwe kugira tugire urunani. Ni federation yatanguye muri 2005. Harabaye inyigisho za ONIDI, cyari gisata kijeje ibintu by'amahinguriro n'ubudandaji, biciye muri Ministère du Commerce. Hama turagira amaformation, hama niho twaciye tuvuga ati nitwoherera uko nyene aba turi kumwe muri formation, reka tugire icyo bita federation. Niho twaciye tucita FEMACOBU. FEMACOBU rero ikirabaho kuva 2005 gushika uno munsi. Twebwe duhingura ibintu bivuye mu nshato, cyane cyane ibi birato avuga ko ari byo mu manza, hama amasentire, sandale, sakame n'amaportemoni, eka ibintu byose biva mu nshato aha turabihingura. Benshi barabikunze babonye ibyo dukora ko iki gisata ntabwo cyari kizwi cyane mu gihugu. Doje gira amaformation general kiri abanyeshuri benshi mpawe n'ama ONG nka Kiyo ikorana na Handicap, ndakira n'abandi mpawe na Swiss Contact, n'abandi baje nyene babishima nkabigisha hama bakigira baravuga gaca bakora ibyabo. Uwo nigishije turetse abo babazanywe n'ama ONG niyo icibahiriza amakiti bakaca baja kwiorganiza mu makaritsiye yabo, ariko nigishije nawe aca yiyungunganya ko ntararonka uburyo bwo kusohoye ndamuhereza ekipa. Icyo twishimira cya mbere ni uko uno munsi umuntu yambara ikirato, tuzi ko ibirato byava hanze mu Butaliyani, ariko uno munsi icyo twishimira ni uko dukora made in Burundi. Ego icyo kiradufasha tukumva ko dufite ibyishimo, bituma n'aka kazi kacu twogakuza mu rwego rw'igihugu. Intambwe tumaze gutera ni uko leta y'u Burundi ifatikanije n'igisata cya Afurika bita Komeza RRPI yashoboye kuturonsa amaformation. Naragiye ndiga icyo bita design, ngende mu designer, ashobora gukora ikirato ntarinze kurabira ku kindi, ndacikuriye mu mutwe jewe. Ivyo ni ivyishimo kandi n'intambwe leta y'u Burundi yagerageje kudufasha. Turaja mu ma exposition bita Joakari ahuza ibihugu by'akarere kujya ari bitanu, ari byo bita Joakari bibera mu bihugu bitandukanye, Burundi, Rwanda. Kenshi turajayo n'abantu bacenga barashima ivyacu, tukabakorera amakomande bagatwara. Hariyo higanwa ryamfashije cyane ryabereye muri Kenya, ryahuje ama entreprise mato 58. Iryo higanwa ryaranyeretse kuko natwe dushoboye, ahubwo gusa nuko tutarashika ku ntambo yaho bo bashitse, ariko ndizeye ko ejo bizoba ari bizima. Intambamyi duhura nazo ni iz'ibikoresho, aya ma accessoire tubituma hanze bigashika binatevye bikanatuzimba. Icyo rero nicyo kintu kitubera intambamyi cyane cyane. Twebwe inshato zirahari, hari ihinguriro ryitwa Afritan riragerageza gukora inshato nziza cyane, ariko rero bijya bica bijana kugira ukora ikirato, izi semele, amarase, izi kolo dukoresha, nizo ntambamyi duhura nazo. Muri kazoza nko turiyumvira nk'umugambi wo kwigisha abantu benshi, hagere ko natwe dukora ibirato tukabipakira amakontineri dushora hanze, kuko amasoko arahari. Ndashobora kuvuga amasoko amwe nzi mfitiye ubuhamya. Ni isoko ryo muri Komeza rafite amasoko menshi muri Amerika, iryo soko mpuzamakungu bita AGOA. Ariko rero kugira natwe tuyigeremwo bisaba yuko tukora en chaîne nk'abantu bashika nk'amajana 2, tugakorera ku murongo kugira tuzuze n'amakontineri ashobora kurira indege tugashora hanze. Twebwe dukeneye kwanza abantu b'abagwizatunga, kuko tugurunani twararukoze n'abandi turabakira, ariko ikibazo dufise ni uko dukeneye abagwizatunga dukorana, amabanki. Kuri iryo shingiro ryo gushora ibintu hanze dukeneye amabanki, uko
turakora ibintu byiza kandi no kwishura amahera yabo twayishura mu kanya gato. Ubu munywanyi wandika ikete, icyo ni kimwe. Kwanza icya mbere ubusanzwe uri muri iyo domaine iwacu, icya kabiri wandika ikete usa, hanyuma ugatanga adhesion ni 15,000. nta n'umwe dukumira, uwifuza wese turamwakira ariko ari mu gisata cyacu. Jewe abajeje intwaro nuko boshigikira uyu mwuga wacu, aho ugeze si hato, ahubwo bafashe wisununure mu rwego novuga ati mpuzamakungu. Hama bariko baratwumviriza nabo bamenye yuko mu Burundi dukora ibirato vyiza, hama babihurumbire, kandi n'urushato si za simirikwire tumenyereye abashinwa baturungikira canke zijya second hand abazungu baba barambaye bakaturungikira nk'imyavu natwe tukambara, kandi ikirato cyacu ni cyiza kirazimbutse. Nico notera kamo ariko baratwumviriza, karibu dukorera nyene muri CPA Kamenge, umanukanye aho bita ku bascouts inyuma ya Université du Lac en face ya première division militaire, ni mu kigo bita CPA, Centre de Production Artisanale. Nimero yanje ya telefone dukoresha kuri WhatsApp ni 75 933 652. Hami yo kwitaba ni 61 906 857. Murakoze nawe ko muratwumviriza, karibu cyane.